harageze igihe kora kuryama hasi ndagira inda ngira gutya kwebuke abantu nko gutora ikintu gutya mbwa niko ndiyagaza naciye mu bihe bibi nabwiye Imana nti sinifuza umwana wanje yoca hanaciye. Abantu benshi bifuza gushika ahantu heza batabanje guca mu bigeragezo ntabwo ari ngombwa kurinda guca muri ibyo yamara nyene hari Imana ibanzika kureka kugira ngo irabe kuyangana kwawe. Uyu munsi reka tuyage ku mukozi w'Imana Ndikumana wumve neza intahe yiwe ndakubwira amakuba yaciye mu ubuzima bubi yahuye nabwo. Abenshi bamubona ku mateleviziyo ariko ntibazi iyo yahereye. Hari benshi bamumenyeye kuri Kanguka ndakubwira neza uko vyatanguye. Uyu munsi abantu benshi bifuza kumenya Ndikumana wari bifuza kumenya hana kuri ubasha bw'ibitanga byose ni muri kino kiganiro ugumane nanje uraza kumenya neza amabanga menshi utaruzi ku mukozi w'Imana Ndikumana. Uyu munsi akoranya abantu isinzi bakihana abandi nabo bagakira ashingirwa intahe n'abandi bakozi b'Imana. Aha benshi bamwita ngo ni Illuminati cyangwa ngo akoresha imbaraga za Satani. Yesu uraza kubisobanukirwa muri kino kiganiro ni Viviane Imana irambona nkuko bisanzwe ariko kandi nimba utarabikora ngusaba bantu ugire subscribe ku Kiyago TV show maze ubandanye ushikirwa n'ibiganiro bihaca bishobora nawe kukubaka mu buzima bwawe. Uyu munsi hari benshi baca mu bibazo bakiyumvira ati kumburejeho nivyo naremewe oya suko intahe z'abandi nizo zishobora kukwizeza neza wumve ko Imana itakwibagiye. Iyo tubonye umuntu afise umubiri mwiza uremvye bihutira kuvuga ko abayeho neza. Ubayeho neza abafungura neza, ufungura neza abafungura ivyo kurya vyuzuyemo intungamubiri ariko ibifungurwa birimo ndema mubiri sanganyangaburo na ntangaguvu nibiri mu mikoro ya bose. Rero tubarangire ubuyi nisi buzuyemo ivyunyunyu byose bikenewe n'umuntu wari we wese kuva ku mwana w'uruyoya abibungenze reka gushika no kubageze mu zabukuru. Ubuyi nisi amagara meza ubuzima bwiza. Twandikire kuri 67 amajana 83 amajana 72. Ubuyi nisi turi kumwe namwe. Reka dutangura duti Ndikumana yavukiye mu Irohero mu gisagara ca Bujumbura maze haba kugeza ku myaka 22 mu nyuma ava ngaho yerekeza muri Afrika y'Epfo canke Afrika du Sud. Ndikumana yavukiye mu muryango w'abana batandatu mbere akaba n'imfura yakiriye agakiza mu mwaka w'1993. Mu nyuma yaho niho yaciye aja kwiga kaminuza maze haca haba ubwicanyi bituma atabandanya amashuri niho yaca ava ngaho aja muri Afrika y'Epfo kubandanya amashuri kuko yarafise bourse ariko ashitseyo ntivyakunze ko yiga. Ico gihe yifuje kugaruka mu Burundi maze Imana iramwankira iramubwira ngo stop ntusubira mu Burundi. Ndikumana ati Imana yanteguye kuva hakiri kare ati nshiga muri secondaire nko ku myaka 16 hari umwigisha w'umukongomani yatwigisha matematike ati kwisaya nyuma yavuga Yesu ariko ico gihe nari mu babigwanye ndamubaza utubazo atarika amajambo yose yavuga yangumyemo. Haragera igihe nshaka kurondera Imana ntazi aho ndayironderera nja mu masengero ariko kandi haruhande y'ivyo Ndikumana yarafise indoto yo kuzoba umukinyi wa basket akomeye cyane. Yaranafise umuyidore cyangwa umuntu w'icitegererezo ari we Michael Jordan. Yashaka kumera nkawe mbere akanamurusha niho yaje kurondera Imana kugira ngo aronke inguvu cyangwa abe umuntu akomeye mu mupira w'amaboko wa basket. Mu nyuma nyene niho yaje mu gikorana ahantu maze abona ijuru yumva ntashaka kuja mu muriro bimwe byo kurondera ubushobozi bwa basket arabanza arabyihoza maze aja mu byo kurondera ijuru. Imbere yuko akizwa ngo yagaragara nk'umugororotsi ari navyo vyatuma abantu bamubaza bati mbega wewe wakijijwe iki ko atawusambanyi wajamo ko atari umugunwo ntanzo kuko ngo yaratinya cyane bikanatuma atana abakobwa aja. Reka yo tugaruke ku buzima yabayemo muri Afrika y'Epfo mu 1995 yahuye n'umukongomani maze baja mu rudandazo canke business baja mu by'ubutare bagiye muri Kongo aho bita Lubumbashi bari kumwe n'abandi bazungu babiri. Ico gihe yibaza ko bagiye kuba aba boss ariko ntabwo byaborohe haciye hatera uwo bita Kabila pe. Ico gihe baciye bafata abanyarwanda bose ndetse n'abasa nabo aho nyene mwabo bafashe bamwe barapfuye abandi nabo barabapfunga na Ndikumana nyene yarafashwe bamwagiriza ko ari umurobe ngo n'umunyarwanda bamwaka amafaranga yose yari afise maze Imana irakinga baramurekura. Amaze kurekurwa yaciye aja kwinyegeza ahantu mu bakongomani b'imfuvyi hakenya handi kugira ngo ushikire tware tugenda nk'imetero 50. Yamaze amezi 5 yinyegeje ngaho mu nyuma ava haja handi hantu bigoye kuronka n'ico ufungura. Impuzu nziza yari yavanye muri Afrika y'Epfo arazigurisha maze asigarana ipataro imwe ishati imwe n'ikirato kimwe kiratoboka wumve ko ashaka kumesa yacaguma mu nzu kugira ngo ya pataro yume. Haragize igihe haragira inda ziraja mu mpuzu yambara. Harageze igihe kora kuryama hasi ndagira inda. Umunsi umwe aragenda gusenga Lubumbashi maze kurekurwa maze zanda zitangura kumugera atinya kwiyagaza
kuko ab'inyuma yiwe bari guca bamubona acamera nk'uwunamye gutora akantu hasi kumva ariko yiyagaza gaca ngira gutya kwebuke amera nk'uwi gutora ikintu gutya mbwa niko ndiyagaza biba bigoye nyene ati sinifuza ko umwana wanje yoca ahantu naciye donc naciye mu bihe bibi nabwiye Imana ni sinifuza umwana wanje yoca ahantu aciye yego ati narabaye mu bihe bibi kandi bibi bigoye Chris Ndikumana yaramaze amezi yisondesha ataruka ariko arasenga ahubwo ari uko yabuze icyo afungura ariko ivyo byose Imana yaguma imwereka kazobivamo mu 1997 Imana yaramweretse kanguka ariko ntiyabivuze mu majambo ngo kanguka ahubwo yamweretse igikorwa azokora kandi ko bizoca mu ikoranabuhanga canke tekinoloji ari nayo mpamvu kigicapo ca kanguka canke rogo hariko imashini ya kera ordinateur imwe y'imigongo inyuma ico gihe yaguma abona internet Imana imubwira internet ariko ntiyatahura ivyo ari vyo iryo jambo yari rose icuro zigera kuri 5 canke 6 maze umunsi umwe aravyuka abaza umukongomani babana ati shiramwe gitwa internet wo burizi nawe ati mpora ndaryumva bose ntibari bazi ivyo ari vyo Imana yamweretse ko azokwigisha abona afise umusozi munini wa gato canke umukate mu yandi majambo ariko arawugaburira abantu bava mu buraruko Aziya Amerika Afrika isi yose ikajya kuri uwo mukate canke gato Imana ikamubwira ko azokwigisha ijambo ryayo ryumvwe n'abava mu mpande zine z'isi kandi ngo bizoca mu ikoranabuhanga ubwo butuma bushikira amadini yose bushikire n'abakatolika babwumva abisilamu n'abatizeye bose bumva ijambo ryanje we yibaza ko bizoca kwiradiye kuko ico gihe internet ntiyari bwagwire nta WhatsApp nta Facebook vyari bihari kuko byagenze rero ngo ave muri Kongo aha yaronse umuntu amuhitike ryo kuva Rubumbashi gushika Goma ndetse no kuva Goma gushika Kigali amaze gushika Kigali hari umuntu yumvise ko avuga ikirundi maze acamurangira uwundi murundi araheza arariwe ikintu cabaye hageze ko aja kwiyoga yambuye ca kirato nyene ca kindi maze yumvanye n'urugo ariko abwira umuyaya ngo raba umwana yagize ibintu yamara cari ca kirato ca Chris Ndikumana nyene cariko kiranuka wibaza ingene Imana ishobora kukureka ugaca mu bigeragezo ariko ikurindirije ibintu vyiza aha yahuye n'umuntu amuha amafaranga aja kugura ipata bukeye yavuye aho hantu yari yaraye aja aho bita ku nkuru nziza aha nyene turi mu Rwanda aho ku nkuru nziza nyene yahuriye n'abarundi b'abaririmbyi hamwe n'abandi bari bagiye mu Rwanda maze umwe muri bo barayaga aguma amwitegereza ivyo amubwiye Chris Ndikumana we yibaza ngo ariko arumviriza ivyo avuga aguma amuraba kuva hasi gushika hejuru mu nyuma za yumva mubwiye ngo warariye akavumbisha ibaza ugiye wumva nk'umuntu akubwiye uko biba bigoye nyene ariko bibaho mu buzima yavuye mu Rwanda asubira mu Burundi ico gihe bari bazi ko yapfuye nta telefone nta nkuru yiwe nimwe bari bazi ariko imbere yuko asubira mu Burundi hari umuhanuzi w'umunyarwandakazi yari yamubwiye yuko azoca asubira muri Afrika y'Epfo ntiyabitahura kumva ko agira asubire hahana ariko nyene yategerezwa gusubirayo aho muri Afrika nyene amaze gusubira yaciye ahamara imyaka 3 gushika mu 2001 aho yongeye kugaruka mu Burundi aca asubira kandi gukora urudandazo gushika 2007 arangura amamashini ordinateur ayakura Dubai na Afrika y'Epfo yashaka kwiteza imbere ariko Imana yose ivyo yamushaka ko yashaka kumuronderera ubufasha kuko nivyo yakora byose bico gihe byaguma bihomba 2006 Imana yaramubwiye ahagarike kugira ngo ayikorere neza maze aranga kuko ntiyabona ingene yoca abaho ariko byose vyateye bihomba abakiriya barahera nkako nyene urumva ko yari yase kumva ijwi ry'Imana mu nyuma araburanirwa inzu baraduza abura amafaranga yo kuri hagera n'igihe atangura kugenda mu ibarabara yivugana atabizi ico gihe 2006 nyene niho kanguka yavuka ariko zitwa inyigisho ntiryari izina ngo kanguka yarazandika akazirungikira abantu ku ma email yabo mu nyuma abona ikindi gitangaza aronka umuntu ari hanze amufasha aca atangura gukorera Imana mu mwanya ukwiye ivyo kudandaza araheba Chris Ndikumana yaragize amadeni menshi aheranira amabanki ubukene buramuremvye abantu bamwishyutsa banki nyene bakamutelefona bakamwishyutsa 2009 niho yasaba Imana kuva mu madeni kandi vyarakunze kuko yagiye aronka ubufasha butandukanye intaye yiwe rero reka tuyigarukiriza reka nkubwire ukuntu bamugwanije ariko akagumana ukwizera no kwihangana ari navyo yamanye kuva na kera mu gikorane kimwe Chris Ndikumana yakoresheje ijambo Yeshu bamwe baheraho bavuga ngo yashatse kuvuga iyindi Mana ariko ijambo Yeshua ni ukuvuga ngo Yesu canke Jesus ibi byose birasigura Yesu Yeshua ni izina rya Yesu mu Giheburayo rero nagira iyo Joshua na Jesus ni izina rimwe ko byose bisigura Imana God is our redeemer Imana ni tutabara ni cyose bisigura ari Jesus ni Imana itabara ari Yoshua ni Imana itabara 2018 na bavuga ko akoresha imbaraga za Satani mu 2018 niyo yatanguye gutuka umunsi umwe mu yararangendera nuvanyuza ko ari Yesu ko arambwira ati mbega wewe
uranduta nukuruta gute wowe wagututse ngo ukorera satani jewe banutse jewe none nowagirikisha n'abaturiye ngo nuko bantutse nimba je bantutse wewe uri iki haleluya muri 2019 tuvuga ndi nibavuge abandi nabo ngo ni Illuminati ngo ntihigera yambara ikoti ngo satani yaramubujije kwambara ikoti abandi bakaraba uducapu ngo twanditse ku ishati yambara ariko uyu munsi abantu benshi bifuza kumenya Kristo Ndikumana uwari bifuza kumenya ibyo akunda n'ibyo yanga bifuza kumenya ubuzima bwiwe nyakuri kuko benshi babona hageze uyu munsi Kristo Ndikumana si pasitori nta shengera afise ariko ashingirwa intaye n'abakozi b'Imana nkawe Pastor Marcelo Tunas unumuvuga butumwa wo muri Kongo qui remplit les stades plus qu'aucun. Mais cet homme n'a pas d'église. Ati Kristo Ndikumana nta shengera afise si pasitori ati yakoresheje igikorani duwara muri Cameroon haje abantu barenga 150 ati ariko jewe naragikoresheje haje abantu 15 gusa kandi jewe ndi pasitori ati umukozi w'Imana yarantangaje cyane kandi yicisha bugufi aya namwe mu majambo yo ya Marcelo Tunas haruhande yaho nyene nibikorwa birashobora gushingira intaho umuntu ndibaza nimba wumviriza kanguka wama wumvise abashinga intahe ko bakize indwara zitandukanye abahevye ubusambanyi abaronse ibibondo abahevye akaboregwe n'ibindi byinshi bitandukanye mu mezi aheze Kristo Ndikumana yagendeye aho bita Cotonou ni mu gihugu ca Benin ushobora kuba warumvise kudeta yatswe kubera muri kino gihugu ariko ntiyakunda ahara bavuze ko yo bitakunze kubera ko umukozi w'Imana Kristo Ndikumana ariyo yarari bamwe ngo Imana ntiyari kureka ngo igihugu kigwe mu kaga umukozi w'Imana ari yari wumva ivyo yaciyemo byose wumva ingene bagiye bamugwanya ngo ni umukozi wa Satani uyu munsi bakavuga ko ari umukozi w'Imana aho urabona neza abantu bidondoramwe bavuga ngo navuye Côte d'Ivoire abandi Espagne, France n'ahandi. Je vais d'Allemagne. De Paris. Congo-Brazzaville. Je vis en Espagne. J'ai quitté Porto-Nouveau pour la croisade. Je viens de la Côte d'Ivoire. Kristo Ndikumana ati Imana inkundira gukunda nawe ntukekeranye muvukanye. L'évangéliste. Eka yonda gutumirire kumviriza neza kakaririmbo kaharirimbiwe ati vyemere benizokira nta kizoba Robene sera sauvé. Kristo Ndikumana ati ndi nkamwe sije nkiza ni Yesu akiza. Je suis comme vous. Moi aussi je suis venu dans l'attente d'être visité. Parce que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Aho urabona neza uyu muntu ariko aratambuka Kristo Ndikumana ati ntiwashobora gutambuka udafise izibeki. Aba n'abantu uri kurabona batamba banezerewe bakize uwo munsi w'igikorane c'Cotonou. Uyu ati nari mfise avese. Sivyo gusa uyu nawe ni Samuel Tofis abakunzi b'umupira w'amaguru baramuzi cyane ni umunyakameruni. Urumva neza Kristo Ndikumana ko akoranye imice yose nkuko wenyene abyivugira Imana yarambwiye ngo uzovuga ubutumwa bukwira impande zine z'isi uyu munsi ndashaka kubwira neza ko nimba bitariko birakunda ntunanirwe ntubivemo komereza aho nyene wizere wicishe bugufi ntiwihebure wumve ibi bintu byose Kristo Ndikumana yaciyemo ariko agatinda gashika ahantu yishugwa ndazi biragoye ariko wumve ko nimba uri mu bigeragezo atari ibyo kukwica. Nizera ko hari ico wungutse muri kino kiganiro wari kumwe na Jewe Viviane Imana irambona ariko ntiwibagire no kugisangiza abandi kugira ngo nabo babandanye gushikirwa n'ibiyago nk'ibi. Enfant de Dieu.